Amategeko yo nyirukanyisha gute question ko anze calm down kwanza bazibe uramuna kugati urabyose cause ntumye mashitani sivyo je ndi umbwize twakoze ikiganiro na Yesu ambwira ati ko ngo nice ngo nubu nkavuga ati ngo Chanceline yavuze ati ko mu gipindi nubu nyine Chanceline na umbwira tutwoka kwirukana ufise ubushobozi nyabaka rumvugo bati nyaba nkunditera ndakundana no muhungu kundana ibyuga ati aho nyishimeze geze ko subscribers mbara babona abangana gushaka igere kuraba ushime intege meze yuko ati uko ngo ucumubwiye ati irukano no hagiye nimaje ko ati iyo TV none ubukora mu kwa TV no senga fite majalazi wiri ukora mu wa manager wawe ati yagutunyisha sina n'umukobwa wewe uri mwiza uri so beauty genda ku manager waba écoute moi très bien manager wanje nsubiye kumusha muri bibiri kuko manager wanje bijemo kubera ki iyo comportement ni kurajamo manager wanje premièrement kandi banzurinze ndakubwira ikintu Chanceline kituma cyane kuzengana niyo ntubona gwaje afu yo ngufasha ngo Jeff suje bya Prince ngo nice ngo ngombe tu manager tutu udanisame unisikie eti ngwambikia shakara isumwirukana Chanceline je nize yuko ivyo nabuze bitahuritse nasi umuntu singomo ndabisubiremo ivyo nabuze bitahuritse umuntu bon sinibaze uko je no mugiye ngo ja kwirukana nice amacha kwirukana kamera mani ntabye behind camera wabuze imbere ya kamera uramukunda nice ari pu x-ray ivyo kibazo cyo kishura usiniwero mbwira kutamukunda umutima wanje neze ico kibazo je cyo kishura kuko numva umutima wanje ushe wirukumviriza reka ninzo nice ni amahoro jewe burya ibiri nyuma ibi ashaka kuvuga ati nimba Prince yarirukanye sindi cause kuko naho nubona yabivuze umviriza nta muntu nk'uyo kuri ibintu nk'ibi nice calm down banzikanize iyo civil ndakubwira ikintu kandi ngahari hakwe tumeko Okay bakunzi banyishu media hano kandi kuzen John muvyara wawe ndabaramukije bivanye naho muri bonjour mwiriwe cankwe bwakeye kubera ko urumva jewe ndakunda kuvuga indimi nyinshi ikirundi gifaransa n'icongereza nice ariko arabinyigisha bukebuke icongereza je carango nasikia tuli kucheck unicheke unhengere kwe yale fancy zimisha gasema nice I don't know Kiingereza sijui Kiingereza kabisa lakini nakipenda pako kupenda kitu na kama kisina kupenda unaanza fama nyume kule okay so bakunzi banyishu media icanzanye ngaha anya nice yashaka kuvugana n'uno mukobwa mwiza mesherza ndabibatuye bakunzi banyishu media ndi kumwe n'umukobwa mwiza vyakataraboneka ntari bwigere mbona sa uratesawe no kuri uratovye wow ndakunze nigere mvuga nice ni biki kutanguye gutwenye cause ivyo tuzanye duheze uramubwira ko ari mwiza private soko nice ndafise droit kuvuga ibiri muri jewe ahari home yo bari bivuga ati riko bivuga cause nze pana iryo comportement inshasha wazanye heze byo duheze amuramubwira private soko comportement yanje iraguteye ikibazo wewe ni wawe sikendana kwa hankora comportement abantu nk'abana kubihanganira bon umbwira witwa nde kwanza Chanceline wow tu as de la chance nkuko witwa Chanceline tumeze neza vraiment gusa wabona wagize na chance yo guhura naje kubera ko ndakundanye n'abantu bameze nkawe nice mubwira ivyakuzanye ama kugira ngo tubandanye nanje ngo munyake microphone yiza ndagusabye bazi police ningisaba akira ntacho okay bite man sawa okay ndibaza ikibakure mubwira okay basiri uwo uzi ko mpejeje kuvuga moto ayisoko so guys bite sawa okay hari ikintu mu buzima yorkati ishakati ana beni inayo nani nawusha kwa nao beni yana mtu kwa pinaza kusimama maneno mu kamera yako ikumiko na shida ni wewe sitiko mu kipindi chetu si hivyo ingorane nice ingorane ari kuri microphone nice gusa umubiri wararemvye nisha kukatula tena bitoko nigo ndakuwasha sana ntacho takuwasha tukora ikiganiro cyo nkore mu kiganiro nabibonyesha so dukora ikiganiro nashaka kubigaburuka so my Chanceline yitwande
oya mbwira avuze ngo witwande avuze Chanceline niko witwa ariko urabyumva yuko bitahura Chanceline bon ashatse kubishira mu cyongereza ariko siko dushabira bon yumva yagize igifaransa n'icyongereza Chanceline chance ni igifaransa sivyo line ni icyongereza urumva ni chance y'umurongo bon ama chance bon ari okay kuzima n'uyu ari understanding agoshaka bazigira uko kwanza banzumpe kandi chance uravye umuntu hari ikintu bikunda kuvuga ati mu bavyeyi iyo bisize n'umwana bishaka yuko ndagukunda cyane nukuri kabize sivyo nacho gusubira ndagukunda wait sivyo ndakunda umuntu aguma tumanezerwa just shut up ziba ndakoze ibyo gutangure banzirindire okay Chanceline hari ikintu abavyeyi bakora bakwisiye umwana bashaka yuko ugira ko mu star mu buzima ndo umuntu iyo ukoze ikintu cyo nkumbwiye ikintu kikambabaza reference zivuga mu mwana mpano yo nice zuritora kuntu ko umuntu yakubaje bwire private cyangwa umubwire kebwe arashaka gutahura ni uko rero ko navuga ati ko nagize exchange soko so Chanceline numvise amakuru kandi ntabwo ari urusaku n'ibintu biri true ibintu numvise you ego nyamba buri mu girlfriend watoto wacu ntibindaba andona mugira kauze nishe kwambia burofa bakurabugirira inyuma ya kamera show urumva akakaru kava kamuja mu jisho ivyo ndiko ndakura gatoyi gusa tafukuzwa ya none umviriza umuntu tumwenda gakure kuzokota sivyo bashe umuntu wayindiriki cyangwa tubu mega crazy ako sinzi n'umama hagi ngo aje kugira ikiganiro ndamfatira microphone ijwi niko ririnjira ndamushikarire microphone ndamubwire soko so Chanceline nyamba uvuga ati yuko uri girlfriend wa tuto wacu no ivyo ntibindaba kuko ni private use no menja mu buzima so uvuga ati yuko je ndakundana n'umuntu ukunda n'ivyiwiwe kwanza tugatura kuko bati yuko ukundanye n'umukobwa usanga afite chance ukisanga yuko nawe ibintu byo biragenda neza ariko wowe ukundi ko ndakubona sindi ko ndakuhanana ngo mu rukundo rwanyu no me comport muri kuzanamwo ntabwo ari nziza tugatura abakozi ivyo by'urukundo byo ntibituraba ivyo cuza nawe ngo uri obligation wo muhaya ariyo yose yuko comportement bon just kuri point uvuge izo comportement izari wow banzirinde kauze wait umviriza izo comportement ndiko navuga ati ko wewe natutse mwangu ati muko nakundana ivyo tugende abakozi biwe ntitubituraba ivyo ko tucimwa ngo obligation mvuze ati just Chanceline ntuzi nyinshi meze aho yatanguzi naho hageze ntuzi no nta nugora washize mu kugira gere aho hageze wewe ucimuha obligation ngo titutu wacu yuko ngo azariruka avuga ati toto irukana nice acanyirukana no uko suko tegereza kwitora nk'umukobwa uvuga ati yuko ngo aho bati niwo musupport ngo ati tutu ndake aho wakosheje gira uko kiri nyinshi medigere ngaha gira uko apana ivuga ati yuko uvuga ati prince yandavuga ati mwirukane urisire ko yabikoze ya umukobwa mwiza nkuye ndakubwira ati ko nani hi kauze yabwiye na ntare ngo nawe nkene yuko namubwira tuzaka kwirukana what is this ivyo ingiso ntabwo ari nziza ntuzi aho inyishu media yavuye nanje ntaho nzi me ndakubaze urisire ivyo uko yavuga nanje sinumva ko byo bari bantu ndenda kubwira igituma sinashobora kwemera ko ari ivyo vraiment kubera ko umukunda kubona vraiment ndakubarire ikintu ushaka gutahura mu rukundo atoye hari akantu kari kuzuba bane yanje hewe umuntu w'inibiki mu rukundo ati urukundo nantu babakundanye sivyo kandi jinsi nibaza yuko ushaka kumubari umuntu ngo kora iki naca gikora wowe warabikoze jewe ikintu bon sije ndashaka ko nabivuze mugabo nani ntushobora gufata decision yo kwirukana umuntu uvuze rakora no écoute moi rindira wavuze ndakumviriza il faut que umpa time nanje mvuge nimba vyarashitse prince yarirukana c'est pas la cause sindi cause yo kwirukana nawe sindi cause kuko déjà ni manager sivyo manager arazi comment ces personnels fonctionnent sivyo abakozi ko bakora ni babizi nimba yarazi ko prince ari umukozi mwiza un bon travailleur sivyo ntiyari kumwirukana kuko azi icyo amufashije muri inyishu media ntiyari kumwirukana bon
sinzi sishobora kubimenya kuko je sinkora muri inyishu kubera iki mu bakozi bose ba inyishu media utacagwe Nice, nshaka kumwumva wanzu ndire Gigi cyangwa urya Yesu tugumunda sinani hi ntare Chameleon kama ndogezi nkunda kumwitwa Yesu sibyo urya Yesu intare jewe Nice Kauze Prince wacagura kuze ni romantic boy yo nyirukanyisha gute Fianco anje kamudaone kwanza bazibe uramuna kugati urabyose Kauze ntumye mashitani sibyo je ndi umbwize twakoze ikiganiro na Yesu ambwira ati ko ngo Nice ngo nubu nkavuga ati ngo Chanceline yavuze ati ko mu gipindi nubu nyine Chanceline nawe mbwira tutwoka kwirukana ufise ubushobozi nyabaka umukobwa bati nyaba nkunditera ndakundana n'umuhungu kundana ibyuga ati aho nyishimede geze ko subscribers mbara babona abangana gushaka igere kuraba ushiremo intege meze yuko ati uko ngo ucumubwiye ati irukano yo irukano no hagiye nimaje ko ati iyo TV none ubukora mu kwa TV no senga ufite majalazi wiri ukora mu wa manager wawe ati yagutumye Chanceline n'umukobwa wewe uri mwiza uri so beauty genda ku manager waba écoute moi très bien manager wanje nonsubiye kumusha muri ibintu kuko manager wanje bijemo kubera iki iyo compartment iri kurajamo no manager wanje premièrement kandi banzurinze ndakubwira ikintu Chanceline kituma cyane kuzengana niyo ntwara gwaje afu yo ngufasha ngo Jeff sije bya Prince ngo Nice ngo ngombe tu manager tutu udanisame unisikie eti ngwambikia tu shaka Nice umwirukane Chanceline siki kufukuza ndafukuza kwa nzi ko ari jamba avuze ila mzee mama tutakimbiaga ju aho ngeze Chanceline naho yangeje wait ushaka confiance ko bantu ndinda mugekiro na tutuna hanyumba siko ndavuga kwa ubaya no tutu siko ndavuga kwa ubaya ila wati ngo byakufukuza mzee mama sindi play kona hilaza ko to aitoka Belgique miss na hera ndacarondera ubuzima ndosi pena mimi mwasha nago haiga suposi nkunda umuntu nyine muvyo mukunda na tutu uko usitwinge si batomishi ngo ndagukubye tihute ngutamirukanye Prince turahebana wamukunda kwanza uramukunda X-ray ukunda ukunda umuntu ukunda nibyo nabajijuyu na nabajijuyu wait le fancy ndaje wako wacheona isi sinashizi soni leo ni mama ni pose voice akaba voice kandi kali hasi kandi njengo mbano mvu uramukunda X-ray je nize yuko ibyo nabuze bitahuritse nasi umuntu singo ndabisubiremo ibyo nabuze bitahuritse umuntu sinibaze uko je no mugiye ngo ja kwirukana Nice amacha kwirukana kamera mani ntabye behind camera wabuze imbere ya kamera uramukunda Nice ari X-ray icyo kibazo cyo kukishura usiniwero mbwira ko utamukunda umutima wanje neze icyo kibazo je cyo kukishura kuko numva umutima wanje ushe wiro kumviriza reka ninzo Nice ni amahoro jewe burya ibiri nyuma yibi ndashaka kuvuga ati nimba Prince yarirukanye sindi cause kuko naho none yabivuze umviriza nta muntu nk'uyo kuri ibintu nk'ibi Nice calm down banzikanize iyo siveri ndakubwira ikintu kandi ngahari hakwe microphone banzirindira hari hakene microphone zibiri ndakubwira ikintu simwe mwazisize kuri ziba ndakubwira ikintu Chanceline ibintu bibiri twege nko muri company yacu nk'abakozi na play tutumaze kwicara nka Prince ayadusanye ibibazo byaheze byo gutse ngire kumutongoza nuze gwati jenje ku kazi nakunze kazi kagenda kazi mewe ukatwara ibishafura yetu twinga nk'abakozi je tugotse nk'ukabuze byamfatana nk'umukabuzi nk'anje nk'umusaza no nk'umusheri wawe msadanje cyo gusa urumva Chanceline soni nico kibazo bafise muri inyishu meze babona chance ikibazo nyabaki ikibazo bafise muri inyishu meze nyabaki ico nyene waruvuze umfata nkani nka my blazer my cows sawa reka nivuga na chance namukunda X-ray ivyo nakwari ikibazo cyo kubera iki ico kibazo cyo ndakishaka kubera iki birukanisha abakozi Nice yandonde ashaka kumbata sinzi karisha vuga muzanye kugira ndondere anya no kugubita gukubita ariko banzurindire tutu banzurindire Kauze Jeffis shavu apa nigesemea yuru n'amabati aguruke abasa niko calm down mama nakunda bati yuko bijya babwire prepare ntago shaka kubingira je mu buzima ntankumona nyinjira mu buzima silver ndabyanka kama mvuga Prince ntani ko se yakoze nguza wumva gusa Prince uriruka akacagenda no mama ivyo jewe urazi yuko muri inyishu media company yanjewe sindigenda nta naho ndi okay nta ruhare music X-ray ndamuzi umukunzi wawe kugira ngo no just navuze kugira ngo Prince yirukanwe Imana ishimwe je pas aucune force
je n'ai pas aucune force ubitahure neza yo Tu parles kwirukanisha bien le français. Tu sais. Merci beaucoup. Yo kwirukanisha umukozi muri company. Ni ibyo icyota écoute-moi très bien nakuretse uravuga reka nanjye mvuga sivyo reka nanjye mvuga nakubwiye neza yuko nimba Prince guys abari ko badukurikira mwese ko ndamaze kuba ama commentaire menshi avuga ngo ndi umukobwa mubi ngwiki no sindi umukobwa mubi jewe nimba uze wicarike manager wawe umubaze nimba Prince yarirukanye je suis pas la cause inyuma yibi hashobora kuba hari ibindi byinyegeje me bakavuga ko ari jewe bivugireze niyo dukeneye bon je sais pas sindi muri team yayo sindi muri staff yayo siko kimeze neza kandi akubwira ikintu okay irameze neza nyishimiza nshaka kumwirwa ndamwirukanisha ndiko ati nanje nahise ndi umukozi wa nyishimiza menye nkaje kumva ngo nahise nakufuza bila hakuna because mvuga ko ari hingi mvuga iki kintu abahungu bafise ukuntu ariko yadaga umukobwa ashobora gukora ikintu kugira ngo umukobwa amwemerere sivyo umva ndakubarire genda bukebu oje sawa ariko nipoti ngo akora kujaga tutsara kudaga cyangwa la fille Prince jewe sinamwirukanishije ico arico abakunzi banyu bamenye nakunzi banje abakunzi bankurikirana abakunzi basanzwe bakurikirana ibyo dukora jewe sije natumye bamwirukana nimba koko ari je natumye bamwirukana bizomenyekana nimba naho atari je natumye nta kwisi ntabanga rihari jewe ndisure yuko atari je ndikoze sindi cause yo kwikana kwiwe jewe sinzi uko mubayeho muri inyishu media mais bientôt kuko na Jesse bon sinedeye kuguma mbona ama commentaire y'abana bavuga ngo uyu mkuba ni mubi yukanishije jewe n'ukuri ndashima yuko ndashaka ko naje ndi journaliste nkora kugira ngo ndonka kanoti kugira ngo nshobore kwibeshaho simbona yo kuntu je nokora ikintu cyukanisha ubundi mukozi mugenzanje kuko deja nawe ariko ararondera ubuzima ivyo shabana muke turabantu babi nituri abantu babi nimba umva ndakubarire voilà nico nagomba kuvuga nimba wowe uri umwana mubi c'est pas toutes les filles mbirita kugira chance reka mvuge tuza ariko aravuga Chanceline bazurinzire jewe kirose ndingaho n'amajamo cyo ngo tujikoshe mbele ya kamera ngo mbele ya wafansize bimana wafansi baradukurikira barazi uyu afisi combat niyo uko nanje unahise nkoze makosa barambwira nawe ko wakoze makosa bari kubwiye usijikoshe sa mbele ya kamera les fans do inyishu media nice yamubwiye Chanceline Jesse bigiye ngo ntazi inyishu media wati yavuye kuri fondation yahe n'ubugeze kuri igeze ku mabati yera iko mabati cyangwa iriko urukutse mimi ngo akanifukuzisha bila wafansi hakuna because hakuna kozi yote wanaona ngo tina isi ya kozi kosa sinzo kwica lakini chingi nitafanya mama mimi maisha si nkundu umuntu anyinjirira sasa usijikoshe mbere ya kamera ngo kunuko ivyo bakozi barabibonye barabivuze imbere ya kamera ko nkeneye na ntare nkeneye mukozi uri wose bomwirukana cici warakivuze kandi jambo risohotse but wait kandi ubwo ati ngo ijambo risohotse ntago rigaruka mama nenda kubwinyamba uri mama nyinshi media nta byonzi kandi mukunda na tutu ivyo ntibishaka ndabiraba uramubwira private urumva reference kandi reference ndakeneye ko ntoteza bivati yuko ukunda umuntu kunza n'ivyo ugati ndamukunda tutu kunda na nyinshi media uvuga ati nice yakoze kosa uvuga ati vraiment banzura inzire ngo ucunga tutu nice vraiment yakoze kiniki raba apana ngo ngo irukana utamiri ko nyenda buguheba no my mo abariko badukurikirana jewe namaze kuvuga yuko ibi je umva ndakubarire si ugenda ahubwo nagira mpaguruke ngeye oya chance ne bouge pas je t'en prie asijikoshe je sindiko ndiyoza okay ndabizi abadukurikirana bose kandi ndazi nyine naza kutafisa amakosa chance laisse tomber ça je vais te dire une chose tu sais quoi chance regarde-moi dans les yeux regarde-moi je t'en prie une minute je vais te dire que je t'aime merci beaucoup au profond de mon cœur vraiment je t'aime j'ai vu que tu sois ma copine non ta copine oui ta copine vraiment oui bien sûr je suis sûr certain bien sûr non attends écoute d'abord non c'est non yasibijyanye n'umenyereye chance
accorde-moi cette grâce. Tu m'aimes? Ouais. Merci beaucoup. Non, je ne vais pas se remercier. Merci. Je veux que tu me dises. Les Français. Il me dit qu'il Non. t'aime. Ok, Oui, je te remercie. Je non. te remercie. Il faut que Merci tu me dises beaucoup. en retour que tu m'aimes aussi. Ok, je t'aime comme une amie. Non, C'est tout. pas comme un ami. Attends d'abord, Chance, je t'aime Je vraiment. t'aime comme une amie. Je vais être avec toi. Oui, hein. Je t'aime pas comme tu le penses, je t'aime comme une amie. C'est tout. Chance, c'est pas bon. Chance, c'est pas bon. Chance. Chance, écoute-moi, Chance. Non, umviriza Chance. Chance, umviriza. Umviriza Chance. Non, Chance, umviriza. Just sindi X-ray je. Bon, urabona ko ntari X-ray yo mwe. Muratandukanye, ujye manager yawe na umukozi. Ego, jewe ndabikubwiye nka jewe. Apana nka television. Ndabikubwiye nka jewe. Je nta muntu nzokwirukana. Iki kiganiro giherenga abakunzi ba INYISHU media mukije sindi umuntu mubi sindi umuntu mubi uri sincere naje ndi sincere kubyo nakwishuye Je vais me tuer, Chance. Bye.